Nitwa Armelle Irakoze. Armelle Irakoze turabona wajushajije waje wambaye uniforme y'akazi wotubwira mbega ukorahe? Nkora mw'ishirahamwe ry'ubwishingizi ariyo bita société d'assurance yitwa BIC. BIC. Muri société d'assurance bita BIC hakora hari iki hakorerwamwe doki? Société d'assurance BIC ni ishirahamwe ry'ubwishingizi nkuko navuze twasura abantu tukasura n'ibintu imiduga amazu ama marchandise amagara y'abantu ubuzima byose turavyasura iwacu muri BIC. Yego ubuherutse hari umwe akora muri BIC yari yaje kuturamutsa mu kiganiro Paframbu niba ntihenze nyibutsa kazina yitwa izina giwe nyamba yitwa Asmani wewe yaraje atubwira ku bwishingizi bujanye no kwivuza sinzi nawe no musibe kuje kutuganirira ku bijanye niki nje kwaganirira na cyane ubwishingizi bujanye no incendie. Iyi vyaduka bivuye ku muriro. Ego mbega umuntu ico cago kimushikiye yarasanzwe ari muri BIC bigenda gute mumufasha gute cyangwa umuntu akeneye kuza nawe kwishingira niko ntovuga muri assurance yanyu bigenda gute mumwakira gute? Icambere nambere igituma uno munsi twashimye kuza kubayagira ku bwishingizi bujanye n'ivyaduka bivuye ku muriro nuko tumaze iminsi tubona bisigaye bishika cane ugasanga amaduka arahiye ugasanga abantu bariko barabura ivyashara vyabo imodoka zigasha mugabo ugasanga abantu ntibiyumviriye ubwa mbere kuvyasurisha nico gituma dushaka gukaburira ubwenge abene gihugu canke abanyagihugu b'i Burundi kugira ngo bibe nk'umugenzo bige gukingira ivyabo hama umuntu afise inzu umuntu afise ibidandazwa imodoka canke n'ibindi bishobora gushikirwa n'ivyago vy'umuriro turamutumiriye kuza kuvyasurisha muri assurance BIC ngene bigenda twebwe uratwitura hama tukaja dukora ibikurikira. Ego iyo ugize ingorane naho nyene uraduhamagara tukaguseruka ko mu bambere tukagufasha mu procedure turagufasha cane tuba dushaka ko umunywanyi wacu abitumenyesha hakiri kare kugira tumutabarize n'ibindi byose bikurikira. Mbega bisaba iki umuntu aje muri assurance yanyu muri bwo bwishingizi nyene muvuze yuko ni assurance de BIC incendie. Ego bigenda gute mumwakira gute bihasabwa iki kugira ngo ashobore kuja mu bandi? Biravana n'ico ufise inzu uratwitura hama twebwe nyene tukakurungikira umu expert akagira expertise y'iyo nzu yawe aho mvuze inzu ama bureau ama entreprise ikintu cose au fait hama ufise ibidandazwa navyo uratugirira liste ivyo bidandazwa vyawe ukabizana hama tukazoza kukugendera tukaharaba hama tuca tugutunganiriza. Mbega none nk'umuntu afise par exemple urabona nk'ubu haheruka kuba nk'isanganya ry'amamoto mbega nk'umuntu afise nka moto ikagira isanganya dufate igahora n'umuriro mwebwe muri assurance mumufasha gute muramuterera hagura yindi mumugurira nshasha canke bigenda gute? Bivana na sorte ya assurance aba yarafashe iyo yafashe rero assurance harimo umuriro dukingira umuriro duca tumugurira iyindi bivanye n'amahera yari yayifatiye kudufate nk'ubu imoto yiwe yari yayasurishije ku mahera nka 7 millions duca tumugurira iyindi moto nshasha ivala 7 millions. Yego urumva ko ntibimeze neza ari n'inzu naho bigenda uko nyene c'est de même turagira expertise tukaraba ivyo nonekaye ingene bingana si ari kumwubakira tugasubira tukamwubakira nshasha tukarepara amadega aba yabaye. Yego mwotubwira ahantu BIC ikorera habari hani Bujumbura canke mu gihugu hagati? BIC ngahi Bujumbura dukorera kuri avenue de l'ONU numero 6 n'ahantu benshi bakunze kwita imbere yo kwa Binagana. Ego hagati mu gihugu naho dukorera mu ntara zose Ngozi Igitega par exemple dukorera imbere yo kwa Helena muri irya station hariyo bureau ya BIC Ngozi turafiseyo ama bureau abiri imwe iri imbere y'isoko iyindi iri imbere ya microfinance bita ukode turakorera imuyinga mu Rumonge mu Cibitoki mu Cankuzo turi hose antuka turegereye
on est proche ya nos clients. Ego reka tumushimire mutumire wacu ariko ntaragenda aracari kumwe natwe reka baduze gatoya karirimbo ce tugaruka tubandanye tumubaza tubazo dutandukanye ego mukaje turabandanya papa Frambo turabaha Frambo ego cyane nico caduzindi nico cadukuye muhira kugira tuze guha Frambo abantu bakunda Frambo kandi bazi kugwiza umwimbu na cyane cyane kuri radio Kazoza FM ego Ikiganiro ni Frambo nkuko nabibabwiye mwavyumvise ko ngadusa umutumire papa Frambo nawe nyene yabibabwiye mwumvise yuko ni assurance nziza ugiye yukishingizayo niko no bivuga mu kirundi canje cakindi c'abanyamuji ego ugashikayo urumva yuko ugize ikibazo baba bambere mu kugutabara ndetse bagashana no kugusubiriza ikintu cawe niba cononekaye canke cononekaye cane bakaguha gishasha ni indi nyene ni 72 23 23 23 canke 62 24 24 24 iyo 72 ni WhatsApp ego nkuko mugenzi wanje bivuze mwumva ko bimeze neza muri assurance BIC aho urazi emisi Frambo nkuko bimeze umuntu yamana amafaranga misi yose uri muri assurance BIC rero ashobora kugwara kwacha wicomukira kwivuza ugacha witahira nyene meze neza atantu bya Frambo nyene byo biragutwara umva ko ari ntibimeze sawa twoshima cyane duhimiriza n'abakunzi bacu n'ariko batwumviriza kwitura assurance BIC kabafasha bakabana yabivuza amagara kabandanya amera neza ariko kandi basanzwe bazi yuko atamuntu ashaka kugwiza umwimbu amagara atifashe neza ego namagara waje kuturamutsa no musi aje kutubwira kubijanye na incendie mbega no musi inzu yawe yosha ata assurance ni murimwo vyogenda gute wo kwifata gute nyarukira muri assurance BIC babigufashemwo barakwakira basukunu bakwakira kwabo hari byo muvugana hanyuma maze ugize ikibazo ejo bakazoshobora kugutabara maze niba cononekaye cyane wumvise ko ashaka gusubiriza ikindi sinzi yuko hari umuntu ku murongo mugenzi wanje Billy na King Leandre ndabona ibintu tirikirukanga cyane Armelle urashaka kudusubiriramwo aho BIC ikorera ego nkuko nabivuze BIC ikorera kuri muri Rohero 1 avenue de l'ONU numéro 6 ni imbere yo kwa Binagana yego aho ni Bujumbura ariko turakorera mu Rumonge tugakorera Igitega imbere ya Helena Hotel muri gas station turakorera Ingozi nko nabivuze imbere y'isoko canke imbere ya microfinance yitwa Bikode tugakorera Imuyinga Ruyigi Cankuzo Cibitoke Bubanza turi hose mbega none nk'ubu umuntu yakatwumviriza yokenera icyo ababaza nko ku telefone nta nimero ashobora kubatora nimero ashobora kudusigira bashobora kudutora kuri fixe ego 22 28 94 05 ego canke bakaturondera kuri 79 41 0038 iyo nayo irafise WhatsApp ego reka tugushimire cyane madame Armelle gusa reka tugushimire cyane ko nawashije gushika muri studio za radio Kazoza FM na cyane mu kiganiro Frambo ego murakoze cyane ego twizere yuko uzogaruka kuturamutsa ego cyane nzogaruka